abantu bararangazwa n'ubuzima bw'iyi si, bakigumira mu by'iyi si ngo bariko barategura kazoza, ariko kazoza saya mazu tubona, suru rubyaro tubona, subu butunzi tubona, saya mashure twiga. Kazoza no kumenya kuri iyi si uzoyivako ugaca utegura aho uzoshikira, ubuteguye kazoza. Abenshi rero ibyo bagezeko, burya bijya wagezeko, bijya ubona urimwo, ntugire ngo n'ubuhinga bwawe, ubirimwo kugira bikubere umutahe wo gutegura aho uzoshikira. Ico urimo cose uko kingana kose Imana irakibona kandi irakizi. Niwagifata uko wishakiye ukagihombesha, shauri yako. Urafise ibyo ujenjwe muri kino gihugu, abantu bakwizera kubera ingene uvuga neza, kubera ingene uganira neza, kubera ingene bamwe bakira neza. Ariko hari abandi bamaze kwandika ku mugongo wawe igiturire, niyo urenganye barakuvugana bati nguyo wawundi. Hariho umucamanza aca urwangondagonde, hari abandi bamuhaye akantu arabagororera uko bashaka, mugabo atari ko bakwiye. Iyo arenganye baramuvugana, barabimwanditseko batuyo nikiza aca urwangondagonde ararya igiturire. Barimo abadiregiteri b'imirimo itandukanye, barimo ababitura mu bo barongoye kugira babakorere akabanza runaka, baborohereze mu murimo, babaha akamitasyo, babagirira ukuna kuriya, mugabo bakabananiza kubera ibyo babasaba atani ibyo bifitiye. Akabura ako kantu yarondera kuri uwo mwubahwa. Ubwo iyo urenganye ku mugongo waramaze kubyandikako, birasomeka kutaborohereza aburongoye. Waranditsweko ubube gito bwaho uherereye, ubube gito bwaho uri. Benshi rero avuga ko nimba yarashitse kuri iyi ntebe ategerezwa kuhakura inzu, abana biwe bige, ibintu byose bitera imbere. Kumbe hariya mu kaburi ngo n'umuryango ducamwo twinjiye mu gisagara cy'ibyiza, nimba twateguye ibyiza tukiri kuri iyi si. Ijya kaburi n'umuryango ucamwo ugiye mu gisaka c'inzitane z'imigunguma, urwaga, ibisuru n'insusa, kubera ubube gito wabayemwo kuri iyi si. Kandi ibyo warondereye abana basigara barabirya, nawe ukaja kubyishura. Amazu wubatse basigara barayaryamwo iminyenga, nawe uri kurishura. Mu by'ukuri abantu bose iyo bava bakagera bakorera guhomba. Abantu bose, nanje ndimo nawe urimo, bakorera guhomba. Kireka abemeye Imana, ukwemera kwabo ndikube ku munwa, kube mu mvugo n'ingiro. Gute? Watawaso bil haqi watawaso bisabir. Kuko barazwi ishinga no guhanura ibyiza
no kubuza ibibi no kuremesha abandi. Abo rero ibyo bakora gutyo nta ruhombo rubamwo. Mugabe ibindi byose uri kurubaka, ibindi byose uri kuradandaza, ibindi byose utabikatishirije mu buhinga bwo gukorera Imana, mu buhinga bwo kuremesha bari mu ngorane, mu buhinga bwo gufasha guhanura ibyiza no kubuza ibibi, ibindi byose uri kurakora n'uruhombo. Ibyo bindi biturangaza nibireke kuturangaza, kuko iyo tugiye guhamba umuntu, ego narabonye harabagerageza bakamushariza, bakamwambika, bakamugirira neza. Ntuhave wibaza rero ngo ejo abantu bazovuga ngo wari diregiteri general, wari buramatari, wari musitanteri, none baripfuza ko wohoraho. Oya, bipfuza icyo wari ubamariye ko ari cyo cohoraho. Ataco bamariye bavuga ngo ndoka. N'ababanyi bawe burya butunzi ufise, bijya byose ufise, niwabigira gwawe ukabyigungirako, ntibazokuririra, kuko uragiye shaka ugene ntaco wari ubamariye. Ariko ico ubamariye nico kibariza, nico gituma bama bakwipfuriza imihezagiro n'imigisha. Imisi yo kubaho y'igihugu ntiyigeze ivugirwamwo Imana n'umunsi n'umwe. Haraba umuganuro wamara igihe kinini, watwara inguvu nyinshi kuko baraterereza bazogenda ku muganuro, ariko Imana ntiyavugwa. Niyo mpamvu bitagira umugisha. Abarundi baratirwa bakamara imisi irengiye bari mu kaboregwe, bamwe bitwa abakungu, abandi abanyacarire, bakabaha amapeta atandukanye kugeza aho bashikira ubushingantahe, ariko Imana ntiyavugwa. Niyo mpamvu bitabamwe umugisha. None ko twagize aya mahirwe tukaronka buri mwaka aho abarundi bakoranira n'indongozi zabo bavuga Imana, we ukabubona ibi ko ari nko gusuka amazi ku mugongo w'imbata, ntuhinduke ukaguma gutyo nyene, nukuri warumye, waragadutse. Banyakubahwa, nukuri ndababwiza ukuri, aha n'amahirwe twaronse kugira ngo umwe wese abashe kwirimbura, kuko dukoraniye ngaha umwe wese arafise ikimwagira, arakizi mu bintu arongoye, mu bintu ajejwe. Bijya byose ubijejwe kugira ngo bigufashe gutegura aho uzoshikira ejo niwava kuri iyi si. Mu gihe rero uronse akanya nkaka ko kukwibutsa, ko kugukebura, kabara ko akanya ko kugira wikebuke. Kandi Imana irakunda uwikebuka. Iyo wigaye ukimenya ko ari mu makosa, ibyo byakwanditseko birahinduka. Abakwagiriza ko wabaririye giturire bariho, mugabo habonetse abavuga bati urya mucamanza umwituye nukuri ndaca kwaka. Imana izovyumva kandi izovyandika. Ibyiza bibaye byinshi birengera ibibi, ibyo byiza bihanagura ibibi. Nawe kora ibyiza
kugira ngo bifutanganye ibibi wakoze. Nuko bimeze, ntawera ngo de. None inyigisho nk'izi udahindutse uzeye kuzohinduka bamaze kukurenza ivu. Aka n'akanya ko kwirimbura, twikebuke, dusaba Imana imbabazi, hanyuma dufate intumbero, kuko iminsi tumaze turayizi, ariko iyo dusigaje nta n'umwe ayizi.